ni mugende nk'uko bibereye abera kandi amajambo yanyu nawe y'ukuri ishari n'inzigo ntibibabemwo mugira urukundo mukundane muheshe ishimwe ndaje nakunda kubona mutinya kurana umuntu nk'abandi ahubwo ndamusengera ku Mana akizwe ndamusengera ko yokizwa kuko ikintu co cazi arazi gukora publicité canke promotion y'ikintu pe ico arakizi rero ndamusengera akizwe azira akora promotion nziza ziri positive pana ziri negative Mbonye ko yashatse kungira promotion parce que sinari mpenye nari nambaye impuzu itarise ikaushi mugabo ntiyari sinari mpenye rero nabonye ko yarashatse kunkorera aga promotion ahubwo Imana muhezagire nubo azomandanye amaraso y'umukiza yaviriye abantu abogamwo barakira bakera derere. Hello people, hello guys, muraho murameze neza. Ako bitameze neza mukomeze mwihangane. Imana iri kumwe namwe. Nta na rimwe Imana izonerwa no gukemura ibibazo byanyu. Kuri mikro ya mbere ni Aloys the Sniper, mikro ya kabiri mura yitwa Daniel Akoze. Iruhande yiwe ni wa mama mukunda cyane yitwa Nadine Shimirimana. Uno munsi tugiye kubana nabo. Rero reka mfashe Koze amfashe baramutse. Hama na Nadine kandi yongera baramutse. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Singa Media TV n'abakunzi ba Daniel Akoze mumeze gute muri aho? Okay, Koze. Nadine ni sawa? Ni sawa cyane. Ndashima Imana. Yego. Ndaramukije cyane abakunzi ba Singa Media TV n'abakunzi ba Nadine Nshimirimana nakoze. Turabakunda cyane gose. Okay. Yeah. Nadine, amakuru y'imisi imbere yuko mbaza inyuma yuko mbere yuko mbaza Koze. Kuri wewe amakuru y'imisi bimeze gute? Amakuru ni meza cyane. Tubonye agaco nkaka gahari izuba ryaka bugaca tukavyuka c'est bon. Yego. Amakuru ni meza cyane. Yeah. Okay. Twarakoranye ikiganiro urambwira ngo Aloys je ndakunda cyane Daniel Akoze. Uzompuze nawe no munsi rero nabikoze. Bo numva nishimye cyane abakunzi basenga media nukuri ndanezewe cyane kandi muvyumve ko nukuri abaravye ikiganiro gishize narababwiye ko ari murimvye nkunda cyane Koze nanje nyuma ko bivuga nagerageje uburyo bwose kugira ndamuzane Koze ya rero ndashima ko cyane cyane nshimire Aloys Imana imuha amafaranga n'umugore. Amen. Ibanze amafaranga ari bure ku umugore. Rero mwakoze gose. Yego guhura nawe n'umugisha. Kandi nizera ko nawe binezererewe. Nawe yo batankunda nibaza ko bigiye kuza. Yego. Okay, Nadine mu kutugaragariza umunezero aturirimbire hamwe nakoze nyina gufasha. Indirimbo yari yo yose. Yego nta kibazo. Amaraso y'umukiza yaviriye abantu abogamwo barakira bakera derere. Amen. Yeah. Amen. Koze. Niyaje wewe imbere yo kumuvuga kano kantu. Ni gute nawe? Sava metine. Koze kuronka umuntu nka Nadine avuga ati je ndagukunda Koze ndashaka duhure bimeze uko. Koze bisobanuye iki kuri wewe?
jewe ni umunezero cane kubera ko urinze ubona umuntu akubwiye ngo ndagukunda akivuronta yego my friend igihe tugezemwo tugeje marambona ko tugeze mu gihe ciherezo aho abantu basigaye bikunda bagakunda utwabo rero mbonye umuntu ambwira ngo arankunda yego bica binyereka ko n'Imana by'ukuri inkunda kweri rero ndaryohewe cyane kandi bari muhitagira yego akoze kano kantu ariko nagire mvuge nabumvije neza ko muraririmba siba biryoshe mukoze indirimbo kabisa turihire none tukore Nadine ni mu biganire mukora indirimbo mu bisanzwe nibaza ko kurinda twicarana byonyene nibaza ko ari inzira imwe ishobora kuvyorosha bigashobora gukunda yego turavyizera nanje vyongyohera kura ko yo ama Ega byose n'amaraso kabisa muririmba neza rero je ndabakeza manishime okay akoze we kuri Senga Media TV barakumenyereye uri mu legend ndibaza yuko subwa mbere bakubonye basanzwe bakuze cyane warahabaye uri umuntu wacu kubijyanye n'ubuzima inyuma yaho duheruka kuvugana nyuma yaho duheruka gukora ikiganiro bimeze gute koze meze neza mfise ibikorwa ndiko ndategura Imana incaniye yego hariho projet ndende ndiko ndakora rero vuba cane mugiye kubibona si by'amajambo ahubwo muzovyibonera koze ivuze projet ndende ubushatse kuvuga iki bisiga ko mfise ibikorwa byinshi ndiko ndategura album ugomba dukubitemwo birashoboka sindabivuze ariko birashoboka yego niyo numvise uvuze ngo ibikorwa birebire banumva umengo ushatse kuvuga nka album y'indirimbo fukata abakunzi bakoze ngiye kubashiriraho album yitwa gutya birashoboka kuko maze igihe kinini ntariko ndaboneka rero iyo umuntu umwe niwe yavuze ngo iyo umuntu ashaka gusimba hanini aritaza urabanza ugasubira inyuma gato kugira ngo usimba ahantu hanini so rero ndiko nditegura mu buryo buhagije hamwe n'Imana ivyemeye bigakunda antuka muzoryoheka okay muri mu ndirimbo ushaka gukora Nadine uwo mwicaranye nawe nsabwiye ati koze nje ndashaka dukora indirimbo urumva wo kwitegura witeguye kuba wakorana nawe n'ubu nyene nambwira I'm ready Nadine mubwiye merci beaucoup ariko hamwe no gusenga byose birashoboka ndavyizera kandi bizokunda okay Nadine reka nawe ndakagaruka ko gatonza ndagerageza ndabacanga kugira ngo buri muntu wese gusura bizi ko tutari sauce ariko isosi ntibayicanga bakozamwo bon okay isosi ntibayicanga karibu turite bacanga mukorogo koze soko nye mukorogo ni urumva ngo baracanga sinzi nk'abayikoresha awe ni wizize mukorogo reka gusari mukorogo urayizi oya ndayizi kandi sinobesha mukorogo Nadio warigeze yisiga mukorogo nta musi numwe nta n'uzobaho koze we nta muntu yigeze kugushuka ngo wisige mukorogo ariko no bihera hehe wowe bivuga yoba yisunziye none yaro iziravye nk'isura koze afise ari kuribaza ko hari ikindi kintu uribaza cyo worenga ko ngaha yashaka kuba umwarabu mana ya mbere sinkunda pointo gusa je ico nshimye kuri we ndame mwiza cyane afise pona ati hele ipanze neza cyane yego nibaza ko arishimira uko ari misanzwe iyo umuntu abikoze bon nidugomba gutubya abantu nyene babikora abayikengereye mugabo kameme hari igihe umuntu yikengera kigaya kandi yari we mwiza kuri we ari original yego okay zikora abantu umunsi Yesu yaje azobibagira yahemye wirabura bon yego nibyo guhamagaye asanze urinze avuga ati no Aloise je naremye ndiko yirabura none gute yabaye inzobe umuntu waro yize kandi akubaza nk'umuntu yagiye mu mashini sivyo urukoba gose agahingura neza ariko Imana irazi neza umuntu yasohoye mu nda ya nyina ingene yarapanze ingene yarameze muga Yesu akazogaruka agaca asanga ufise inzobe wari wirabura ariko uribaza ko uyo muntu abantu babagira
birabura kubera iki atamuntu w'inzobe yogenda ngo bamugira uwirabura avuga ati je ni mu ntera ubwirabura uca wumva ko urukoba rw'umuntu nyezi urukoba rwirabura bisigura ngo ruri original ni ikintu gikomeye rusubirizwa bisanzwe rero kompagwa na cyane dukeze n'abantu birabura n'ukuri big up sana kandi ko zirega we ntiwirabura bwirabure ntaho bukugwa ntaho burondegwa n'ikintu c'agaciro yego ntaboneka okay akoze nyuma y'imisi mike yiheze je nawe turakoranye ikiganiro cyari kiryoshe abantu baragikunze nubwo abantu bagiye barakuha mu message atari meza kuze kubona message ziri negative nka ziriya wowe kuri we bisobanura iki wabyakiriye gute kuri jewe abantu batahura gutandukanye kandi bavuga ibitandukanye rero niba umuntu ashoboye kwaduka akadukana ikijambo kitabaho kitabaho nuko abacambere hari igihe umuntu aba afise amadepression muri we rero wavugira akantu kakamukomeretsa nje ngaho ndabitahura cyane nje ndabifata ko ari amadepression bahuye nayo bose ushaka kwivugira akantu kera nkavuga ati ndashimira Imana ko mfise umugabo wanje turakundana hama bikamubabaza yagoye abazimu aba yapfusha Nadine ntushobora kubuza umuntu gusohora Daniela ikintu kimurimo mu mutima wawe nanje ndabatahura kandi ukiriho ku isi ni ngombwa umuntu wese avuga ibihuye nico yifuza cyane bavuge vraiment mugabo okay Nadine reka nanje nkibarize kuvuga nabi birakura icubahiro ku muntu okay Nadine okay wewe koze ikintu hanini ikintu bamugarutse ko cyane namubajije ngo uno munsi hari abakobwa bavuga ngo jewe akabwira umusore ti jewe tumundongura nkitunga nta kibazo urumva kuri wewe nawe ico kintu nk'uwo mukobwa wumubarira ikavuga ati je ndongura nitunge bon je nibaza ko mu bisanzwe ikibazo ni ciza gose cyane kuri twebwe igitsina kobwa ariko je ico nobwira bo nibaza ko no kwihenda cyane mugabo je mfatiye ku ruhande rwanje uko ndabitahura uko ndavyumva uko vyoba nukuvuga nta kuntu umukobwa yavuga ngo nkunda nzitunga nzogirane kubera ko hari igihe usanga iryo sezerano rya mu bisanzwe Imana ikintu yavuze ico Bibiliya yera ivuga yemeza nuko umugabo ari we aza kurondera umugore ngo babane ariko umugore si wagenda guhiga kuko no muri Edeni habanje kuremwa Adamu sivyo hanyuma Adamu Imana ibona ko bikwiriye imuzanira umugore rero umugore ntaca ashobora kurengera ibyo bintu ngo ace yishira mu gishingo ca Adamu hanyuma Imana imuzanira Adamu none wowe ugerageje kuraba ibintu byakira tubona byabaye kera dusoma muri Bibiliya ubona ibihe turimo no munsi bihuye na biriya bihe bya kera ibyo ndiko ndabona jewe aho tugeze biriko biranyurana cyane nico bibiri tubarira mu kanya ndabona turaza no kugaruka kuri bibiri oya ni bon yego byose nta kibazo mugabo aho bigeze uko ndabibona nukuri abantu bariko barahindura cyane iki jambo ry'Imana rivuga uyu munsi usanga umukobwa ariko arishikana avuga ngo ndaje ariko muri biriya birahari haranditse ngo nimba ari muri Yesaya nimba ari hehe ngo ico gihe ngo abakobwa indwi bazofata umuhungu umwe ngo bazobwira umuhungu bati dutunge tuzimenya ibyo turya n'ibyo twambara mu bisanzwe rero ico navuga ivyo bintu ntibishobora kureka kubaho kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo haki ico ryandikiwe ritoshitsa ico ryaje gukora isi n'ijuru vyofuma bikugwaho rero ivyo bitegerezwa kubaho kuko ni Bibiliya bivuga ni ngombwa bibeho aho abakobwa biruka ku musore cyangwa ku mugabo kugira ngo ico ijambo ry'Imana rivuga gishike kuko Bibiliya si umubeshi bivuze ngo abantu bishakira babarungure hama bimenye nta kibazo bafise nta kibazo bafise kuko bariko babikorera mu gihe cavyo categuwe cagenwe gitegerezwa kubaho koze nawe ni kuvyumva abo byoshobokera ntibabikore mugabo je mba mbona umengo n'urumbono imagine umukobwa akaja kubwira umuhungu ngo ndagukunda canke ngo ndongura nitunge mba mbona umengo umukobwa ntiyiyemera kubera ko nkuko Nadine yabivuze umuhungu niwe afise urukundo agenda kubwira umuntu ati ndagukunda rero nanje umukobwa cyangwa umugore je ndubaha comment expliquer ko umukobwa agenda kubwira umuhungu ngo ndongora donc ni hahandi babashira mu mago ndongora je nzirondera hasiyo
byose n'inzu nzirihira nzirihira je ivyo navyo noshobora kamere navyo kandi noshobora musawe je noba ntakaje icu agateka imana yanteye utituye kubera kubera yandemye ngo nze ndegwe bansumire banyambike none wumva none nocanja gakoze yuko twemeranya yuko Nadine nabivuze neza ngo ivyanditse biko birashika kandi uri hakaba handitse ko ico gihe abakobwa indwi bazobwira umuhungu ati dutware twebwe utwitirirwe gusa tumenye ko dufite abagabo gusa ibindi tuzimenya koze none nimba ari bihe biko birashika umva babakobwa hari kosa barakwamo ariko ijambo ry'Imana tugumye mu ijambo ry'Imana nyene igihe Imana irema Adamu yabanjiremo ibintu byose bikenewe hamirema Eva nyuma yo kurema Adamu yaramye Adamu ibona Adamu abaye hatishimiye ibintu bihari byose ariko ico gihe Adamu yarafise ibintu byose nta na kimwe yarabuze nta na kimwe yarakenye uretse umugore Eva yaje kuzuza ikintu gito gusa yarabuze niwe yaje kuzuza koma explique ko noja kurongongwa ama nkitunga ubundi nakagombye gushikira ahantu byuziye byose warondeye cyangwa Imana yaguhaye dushimira Imana amen Chaba zokwica basi Nadine none utinya ko abantu bakubwira uko ko mvuze ukuri kose ikintu ndagukundira igihe Adamu Imana yamuremanye ibintu byose koma explique ko je no canke ndakurondera gufashanya nivyo biriho mu gihe turimwo sico kurera amaboko turafashanya babona ushaka kumbwira ngo Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenye ukuri kuzobaha kwidegera of course rero shakoze ikintu ndagukundira wo ntuca ku ruhande ngo uvuge ibintu ngo kugira abantu bakubone neza uvugisha ukuri nkundura nkunda nakunda none Nadine wowe ibintu koza vuze siko kuri bon koze mu bisanzwe je ntitwoshobora kumva ibintu kumwe na koze muri parallel batubaye icumenga je ncometse muri koze nawe akacometse muri jewe dutegerezwa kubona ibintu gutandukanye cyane tukavyumva kumwe mu gihe bibaye ngombwa ariko muri iki gihe aba bakobwa rimwe kimwe nta kosa bafise kubera ko umuntu atarahumuka amaso ngo atahure ko ari bihe biriko biramushikako uyo azoguma agendera muri ubwo buzimire nyene aguma aba muri ico gihe cyo gutwagwa nabi kandi bitari bikwiriye ariko mu gihe yahumuye amaso akabimenya ko ari gihe gifise abantu gishobora guhitana yoshobora gusenga Imana akagisokokamwo agasanga umugabo Imana yamuteguriye kuko Bibiri iremeza neza ko Imana yaremye ikigore n'ikigabo cacu. Nisanzwe umugore arafise ja. Nadine. Sinzi imyaka ufise ariko ntukuzi. Uno musi utararonka umugabo. Ubu senga Imana uvuga ngo iki canke wowe ntubu uri muri byaye nyene uvuga ati sha nanje nibandongore nitunga. Bon, ibintu twavugisha ukuri ko ya twese dufite inyama n'amaraso. Ya. Byoshika ugasanga ndageza ahantu ushobora kwibaza ati none je ko ntarabona umugabo ko ntaragenda mugabo mu maranga mutima y'umuntu mugaje ko ndabyumva n'ukuri kukuntu numva mpagaze canke nateguwe mu buzima bwa misi cyangwa mu buryo bw'Imana ndumva noba nkiremye na cyane cyane kuba Kristo twebwe ntidushobora kugendana ukwiranda mu buzima turafise ico Bibiliya yavuze kuri twebwe Koze wewe rero ufise amateka reka tushake tugaruka kuri kino kintu mu misi yahera wakoze indirimbo umuji yitwa Chimamanda Moses araza aravuga ibintu byinshi ukoze indirimbo bivuge neza koze nyene aravize aravyivugira urumva koze ntitwigeze tubona uja ahantu uvuga ati je Chimamanda wowe ibi nibi no kumutinya byagenze gute Chimamanda je nakunda kwena mutinya kurana umuntu nk'abandi ahubwo ndamusengera ku Mana akizwe ndamusengera ko yokizwa kuko ikintu co cazi arazi gukora publicité canke promotion y'ikintu pe ico arakizi rero ndamusengera akizwe azira akora promotion nziza ziri positive pana ziri negative Okay, akiriya gihe rero ukibona yakuvuza agakwataka akavuga ngo wasohoye indirimbo uri gusa ibintu binini we ijya message ibyo bintu wavyakiriye gute kuri wewe? Sinabonye ko yashatse kungira promotion parce que sinari impenye nari nambaye impuzu
itari ikawushi mugabo ntiyari sinari impenye rero nabonye ko yarashatse kunkorera aga promotion ahubwo Imana imuhezagire nubo azomandanye yego Nadine iyo uravye Chimamanda Moses ukaraba uburyo bari karataka abakozi b'Imana ukaraba uburyo bari karavuga ibintu bitari vyiza ku bantu bo byakira gute nk'umuntu uburi ku ruhande rw'abo bantu b'abakozi b'Imana nibaza ko Aloyize nawe utigirishije umuntu wese arafise uko ameze kandi ikindi umudandaza arafise ukuntu ashobora gukarabisha abakiriya biwe kugira ngo ibidandazwa vyiwe bisohoke umuririmbyi arafise ukuntu ashobora kwifata kugira ngo ubutumwa bwiwe bwiza ikatanga bumenye ukuntu busohoka rero jewe ico novuga kuri Chimamanda nibaza ko ari mu kazi kiwe Micambe na mbere n'akazi ka misi yose gashobora kuba kamutunze kandi ategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo abikore neza oswate kuko nta kintu umuntu akora atitezemo inyungu kugira ngo inyungu yiwe iboneke rero yaba ariko avuga byiza canke bibi icambere na mbere nimba bikora nk'akazi n'akazi ashobora gukora neza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ashobore kubona ikuntu bibandanya okay Chimamanda yatatse koze ari inumira uno munsi aramutse ajya akavuga tujya mukore Nadine ukuntu akavuga ibintu byiwe biri byo n'ibitari byo wo kwifata gute jewe icambe na mbere kuko no kwifata koko kandi naho toba Chimamanda n'abandi boza bakavuga gusa nuko ari wamaze kumenyekana ko ari wo muntu abikora neza afise umunwa muremure batwiteguye na cyane ku bantu dukorera ku marezo sociaux batwiteguye guhura n'ubuzima bw'abantu benshi imvugo ibyo abantu bavuga abantu batubarira muri ico gihe ukomeza umutima kandi ukitegura rero je nibaza ko ataco vyongira n'ukuri yego okay koze uno munsi Chimamanda araje i Burundi urahubwiye tugende kumutegera ku kibuga c'indege koze wogenda inogenda yego Christophe Vrema wamenye Imana wogenda koze ziragenda kuko bafise ibintu byinshi nshaka kumubata okay umaze gushikaho ikibazo ca mbere umubaza Chimamanda Moses niki numubaza ati ko uvuga abandi nabi uri parfait Chimamanda kino kibazo kimubaze Chimamanda ndaza kubona kino kiganiro aze kucishura ko uvuga abandi nabi ko ari abanyabyaha ko ari abakozi b'Imana ba feki ari bibwa ari biki eske urera uri parfait imbere y'Imana n'abantu imisi yose uzosanga umuntu ariko aracira imanza abandi imisi yose abavuga abandi nabi uwo muntu uzosanga ari umunyamanyanga gusumba abandi bose iki kibazo aze kucicura Chimamanda Moses nibaza ko ari maso kumwishura Chimamanda ikintu cyose umuvuze ngo aba yacyumvishije nuko akoze utubwiye yuko ufise ibikorwa birebire ngaruka kubijanye n'ibikorwa byanyu ko duramaze iminsi itari mike pudasora indirimbo imbere yuko ivyo bikorwa birebire bishika nta kuntu wabura duha igikorwa kitari kirekire tukaba turagifiringa mu kurinda ivyo bikorwa birebire mu yitege vuba ariho shite narigeze kubivuga ne nakoze indirimbo mfisinda nari nkuri ico gihe kirashobora gusohoka bwa mbere avaye ko sora ivyo bindi bikorwa canke nkasora ikindi biracana muri entre parenthèses sindabitondeka neza mugabo ufise ukuntu ndiko ndabitegura ariko be ready muzobibona reka mbanze ndakuvugire ku bantu baba bagukumbuye nka jewe bakumbuye indirimbo zawe bantu b'Imana koze yaribarutse yibaruka abana babiri b'amahasa bivuze ngo abafise utuntu twishi two kwitaho mu rugo abana umugabo iki niki nje ndagutora ko ari mpamvu ushobora kutari kurasubira indirimbo iyo ni impamvu imwe mugabo ni impamvu zitandukanye mugabo niyo irimo okay Nadine wahuye nakoze bimeze neza wishimye ko yakwishimye cyane murabona ko ndanatagase muri kano kanya utagatishijwe nakoze rega koze oyakoze kamene ni mwiza nimugishiremo jaruzi uyu mudame ni mwiza kamene none Nadine bigenda kutugira ngo umudamu bondo ni mudamu mugenzi we ko ari mwiza
jewe nukuri asha nawe tubavyigira isharo yize Yego. kuri ahantu ubona ko koza ari mwiza kweri je ndashaka kubona kuri agenda oya umusore uvuga ibasi kuri wewe navyo ubona ko koze ni Daniela mwiza cyane karabaye ni mwiza cyane sawa ni mwiza rero ndubatse oya naje ibyo siko ndabivuga None. ndubatse kame imisore iriko iraraba Yeah. ntibave bayishuka bahego rero nawe koze hari umutipe yovuga ati jewe inkwano zawe oya mu ndasubitse izina rya Yesu Eh? rero nawe tutobeshanya mu bisanzwe uri kuri uri umukobwa urashobora kubona mugenzi wawe ko akurenze yego je ndamaze kubibona yego koze arakurenze mwiza cyane urakoze je naje ndabizi ko ndi mwiza ni bwiza ndashaka okay rero tugarutse ku bikorwa byawe koze mwahuye yego hagiye gukurikira iki niki kindi kintu wumva ugiye gusaba koze inyuma yo guhura nawe ikintu kigiye gukurikira nibaza ko abinyemereye nkuko Dabo yavyemeye tukabonana akamwanya akanyitaba tukicarana nibaza ko ikicambere no musaba ni gwa rukundo nyene gwa twama tuvuga kuko vyose ikiraro cyubakiye ko vyose n'urukundo no musaba kubana nanje canke ndamukeneye akanyitaba canke ndamwikoze ko akambarira ikindi no musaba nimba kuko turabubaha abantu b'abavyeyi baba badukurira bari imbere yacu bafise ico badusumvya ndagukeje mata muri kariyere turimwo ndavuga ko koze n'ukuri ndakubaha madame ndakubaha uburyo ejo noshobora kuronka noshobora guca mu kinogo koze yaciyemwo hanyuma nkavuga ati ahantu koze yarahaciye ndashobora kumubaza ati mbega n'icahe kiraro wataruye kugira ngo ujabuke hano hantu nibaza ko ivyo ataco bitwaye mada urabizi ntangorane n'ukuri nibaza ko byose kumpa urukundo byose birimwo bikubiyemwo bizogenda neza ego nico namusaba hanini ko yarumpaye rero urukundo Nadine karabaye igatuanda hari kibaye na kibaye iza twenga mufata nk'abakristo imbere ya kamera amen amen turabakristo n'ubundi gusa Nadine rero iyo uza kuba nk'umutipe wagutera imitoma kabisa ntibyari koro okay Nadine sabwe ubuzima bujanye n'urugo kuri wewe ntago uri muri agent pe kino kintu ndakivuze kubera ko nta mwese kwanza ntimuri abari agent mu bijanye n'urugo kubera muri mwese nta numwe aramara imyaka 5 yubatse rero ku bijanye n'urugo mu bubina gute mwese kubaka kuba umusiribateri bitandukaniye he nkihe haryosha sinzi ko Daniel yashaka kumanza kutwishyura nibaza ko twera ku muntu afise micro mutubabariye gato hanyuma rero jerekana ishure uko ndabibona nuko ndabitahura ikintu coroshe byose biroroshe kuba umuseribatere no kubaka urugo byose biroroshe aho biryoshe cyane ni aho biryoshe cyane ni kuri hose biraje amapa biraryoshe bivana n'umuntu ukuntu abibayemwo kuba mu buseribatere biraryoshe kuba mu rugo biraryoshe sadepa n'ukuntu ubifata n'ukuntu ubibayemwo canke n'ukuntu vyiyumvirako nukuri nta kintu na kimwe kitaryoshe kuri jewe ariko uno munsi wo kubwira tugira usubire ku musiribateri wo kwemera no kwemera nubwo bitoshoboka abishobotse bishobotse no vyemera kuko ndabona ibintu vyinshi ndabona ibintu vyinshi ntageze ko nkiri umuseribatere noshobora guca mparanganya mu kanya isase nkabona ndabihurutuye ariko urumva biba bigoye cyane kozera ku ruhande rwa Nadine bon warumbajije gute ubuzima bw'ubusiribateri n'ubuzima bwo mu rugo aharyoshe ni hehe Nadine yavuze ati je bambwiye kusura kuba umusiribateri no kwemera bon kuba mu rugo biraryoshe gusumba kuba mu buseribatere mu gihe ufise umubana n'umuntu mu byumva kumwe kuba umuseribateri navyo biraryoshe mu gihe witwara neza ku ruhande rw'iwanje warubajije ati ngo gusubira mu buseribatere yego oya kabisa sinusubira oya
wapi Mhm. oya kweri nihe mami muvuga Nobesha. nihe mami muvuga ati je kareka je sinabisubiramo kubera mm ubu nubatse mm icyambere hariho ukundi gukura mm hariho iyindi respect mm yongera yego kandi uyu munsi nanje ndafise ibyo ngaba mm mugabo ukiri umuseribateri umva bagutwara iyo bashaka kandi urafise n'agaciro uyu bien munsi. sûr mu muryango hagize umuntu agwada gira naka naco ariko arakora ari muhira mubwira bari bagenda kuku mugura musaba uyu ati munsi bagati genda usaba uruhusha Madame. bo hariho akandi kantu basi kiyongera hariho respect yindi ntagira ntibapfa kugukwega nk'imende je nazingira umujene oya reka oya Nadine rero wishakira gusubira muri ubwo buzima bw'ubusiribateri bazi bakwega nk'ihene yaroze ntungire nabi je sinakubwiye ngo ndabishaka wambariye ati mu gihe vyoshoboka wo kwemera ego kozi ati reka reka je sinofana vyoterwa n'impamvu yoba intumye nsubirayo nabikubariye hariho amaheshe ku muntu aba yaragize akiri umujene nk'uwo gusubiza kuba umujene ivyo bintu wobishobora papa ico gihe nari kukubaza nti nka hamwe bagusubije inyuma kugira ukosora amakosa wakoze wogenda kuyakosora kuvuga ati ego nogenda kuyakosora umugara kwaje ati nk'ubu baramutse babwiye ati wewe rero ibintu byo kubaka basi niho bwabwiye ati usubire mu rugo usubire iwanyu bavuze ko bovyemera oya kose ko aroyeza nongere nabi je nishoye ku kibazo cawe ariko urumva ko no paranganya urugo ngasubira efu hariya reka mutama reka usura muri gifuta mugarako reka muvyeyi reka turaba agaciro gakomeye cyane agaciro gakomeye cyane okay Anadine sabwe kuririmba umengura umuntu ukiri umusiribateri ukiri inkumi umenga uri umuntu utabikora cyane uno munsi urubatse use n'umwana niho turiko tubona ko ubikora cyane kubera iki rero kuza gukora ibintu byo kuririmba umaze kuba ku rugo kubera ko utabikoze kuva ukiri umusiribateri bo murakoze mu bisanzwe kuririmba ko kuririmbanye izina no vuga ko nabitanguye kuva njaruka ya ariko kuririmba kuri aya mahezo sosiyo mu buryo bwiyaguye byarangoye gutangura nkiri umuseribateri ariko maze kuba umudame ndabishobora nica kindi rero nigera kukubarira mu bisanzwe igihe ibintu byose birafise igihe cacu bishobora kuba byari biboneka mu maso y'Imana ko nkiri umuseribateri bitoshoboka ariko ngeze mu rugo igihe kibona kugera rero cyo gutangura bya bikorwa ya okay akoze meze neza salama koze ndagukunda urakoze gusa umenye ko ari umugore w'abandi arayizi ariko je sivuze ngo ndamushaka uvuga ngo uramukunda je sivuze ngo ndamushaka erega gukunda koze no kubura umudamu w'umuntu gukundana si bisanzwe bivana ariko bivana n'urukundo ya oya mugabo ndabizi ko nkunda nkuko je nawe dukundanye uri brother wanje none si sister bisanzwe wawe ya kandi na bofe hariya ndazi yuko nta n'ikintu na kimwe bimubwira abizi yuko je ndi ntama y'Imana okay akoze ya uno munsi uri umudamu urubatse ariko imbere yuko ubaka wari ufise abacuti wari ufise abagenzi ubugenzi bwawe n'abari abantu bakiriya gihe uno munsi umubano wanyu umeze gute ubugenzi bwanyu buhagaze he abagenzi bon arifise abagenzi benshi vraiment ku buryo ata kibazo nashaka kugira fise abagenzi narabikorako kandi baranyereka deja ko bankunda mugabo aho bigeze nta n'umwe mbona Imana yampaye abagenzi bashasha kandi umugenzi wa mbere mbona fise wa mbere mbona serukaho umwanya wose n'umugabo wanje kubera ko abandi mbamura umengo abo mbona bagihereye gusa muhurira mu bintu ari ikintu kibahuje mugabo utamubona umwanya wose nk'umugenzi so mugabo ndabitahura kubera ko usanga imyitwarariko yacu si imwe jemba ndiko nditwararika ibyo mu nzu Petitire nawe ariko aritwararika ibindi rero ntidushobora kugira mind zimwe ngira niyo mpamvu bambaye kure
yeah. niyo mpamvu bakubaye kure canke koze ntiwosanga ari wowe wababaye kure. Oya jewe sinababaye kure kubera ko jewe ndi umuntu wa bose. Je nukuri jewe ndi umuntu wa bose kiretse umuntu atashaka umuntu adashaka gusa yaketse umuntu adashaka ariko je ndi umuntu wa bose mugabo mbonye kudashaka ko tubandanya turi abagenzi vraiment sikusumbuye ndakureka nkaguha amahoro yose. Yeah. we ntiwihadikiriza gwihadikiriza rero uwo mwanya uraza kungora kuko mba afise ibindi bintu byinshi mba ndiko nditwararika. Umwanya wo kwihoma donc umuntu yakuretse ko atagushaka n'umugenzi. Oh my god. akoze hari ikibazo je ntaregera numva abantu bakubaza cyane. Nike kintu cakunyuzuye mu rugo wewe? Canyuzuye Yego. mu rugo. Canyuzuye. Yego cyakunyuze. Nanati narakitubari. Kubera ko wari wimenyera buriya buzima bw'ubusi batera bamaze gushika mu rugo. Niki? Kubera ko umva hari igihe nyine bisaba ko umuntu nka weekend byarashika ugasanga asha ino ndwi yose yaheze n'igitani uko ari ubuzima iki ikavuga nti weekend rero nzoryamira ushika nkasanga ariko niki kuryamira n'igihunda mbyuka kare abanza ngategura ivy'umugabo nkatunganya ibyo aza gukenera kugira aje ku kazi urumva hari bon ako kana warakunda kuryama muri make. Oya itiro ryo mu gatondo vraiment general fan. Yego ubu ryarakunaniye kamera ubu nibikunda deja nonsa abana babiri noryama gute n'urugo n'abanyerugo nyene ari abantu bavuga ngo gushanga umuntu yose abana babiri kuri yubahe ni ngorane koze. aha nyene nayo aha nk'ubu twaheze ikiganiro ucungurira amata kugira ngo muvyitondere bino bintu muvyitondere gusa turamukeje mama bade kamera. Yego Nadine wewe niki kintu cakunyuzuye umaze gushika mu rugo? Ikintu canyuzuye ca mbere ni ikintu cyo kurara amaso. Sindavyishuye kubera ko koze avyishuye mugabo bagenzi hari ubuzima bubayemo ukiri umujene mugabo ugeze mu rugo je sinahora nibaza ko vyoshobora gushika ijoro rigaca ndi maso atari jewe nabihisemo. Byaranyuzuye cyane kurara mpagaze n'umwana kumuheka mwijoro uravyumva ugasanga mwijoro hagati saa 8 saa 7 z'ijoro uri kuheka umwana bagabo umwana ararize mwijoro kapse nibaza ko abavyeyi nibo baca babitahura biragoye sana yeah. Okay Nadine sabwe uri umuririmbyi uri reka ndagufate kuri umwigisha uri umuvuga butumwa kubera ko indirimbo zanyu muziririmba gushaka gutanga message zifasha mu mitima y'abantu. Ugerageje kuraba uno musi ngo zuno musi bamavuga ngo ziyarazisha abandi ngirererere bo ugerageje kubiraba ingo zuno musi n'ingo za kera bitandukaniye he? Bon novuga ko muri iki gihe tugeze mu gihe kitoroshe kandi igihe cyose kiba gifise ukuntu gisa na cyane kera hari imico abantu babamwo naho twe turafise kera hacu nubwo kera cyane tutahabonye mugabo turafise kera hacu aho twahereye twaruka twarabona ingene ibintu vyasa mu badukurira n'ingene ingo zaba zipanze ku badukurira. Rero je mfatiye aho mpereye kuva nkura uko nabibona no kuvuga ingo za kera zari amahoro kandi zari zituje abagabo barubahana n'abagore babo bari bagise wa muco wa kera. Ariko uri kurabira uyu munsi uko dutera tugana mu iterambere niko mu ngo bihinduka. Abagabo bahindura imyumvire abagore bahindura imyumvire bitewe n'igihe turiko turageramo nukuri ntabwo bisa koze banza wishure Nadine cinda ndagarukeko bakabazora mu budget namwajije nti ugerageje kuraba ingo za kino gihe n'ingo z'imyaka yahera twebwe tukiri bato bitandukaniye? Biratandukanye kubera ko kera
nivyo numvise baravuga ko kera barashaka gushimira umugeni umuntu akaja kubaka bamushimiwe twati nk'abavyeyi bakavugana hagati yabo bakamutwara muri ubwo buryo uno musi naho umuhungu n'umukobwa barivuganira bakavugana inkwano ati namba ari 100 amani sase inkanya nayo namba ari 10 nuko ariko kera ngira n'umukobwa ntiyamenye n'inkwano bamukoye rero biratandukanye n'imibereho biratandukanye ubu amajambere mama mbona ari menshi ashagwe mwatake uno musi ugasanga umukobwa aragiye kubaka amaze y'imyaka 2 acararuheba birashika none umunani yararuheba nyene kubera ko abakera batananirwa yemera agapambana akabamira ngo niko zubaka kandi kera umugabo yaramumenagura n'amenyo mugabo yavuga ati jewe aha sinshobora guhaguruka ngaha none ugerageje nk'ubu mugabo mubana akagushishura misi yose ingumi ibiki wamara we mwaka utabeshe kozi ntidabe duhendana turi imbere ya kamera jewe ico numva mu bisanzwe irya mbere na mbere uratimba ica mbere na mbere ho kuko duhagara ku isezerano riba ryaradukize ryaraduhuje ku rugo sivyo si amapasi ivyo uramanza ugatimba ukaraba iyo bijana mugahageze aho wa muntu aza akagomba kukugira igikoko mu rugo ni ukuvuga uramanza ugakita gatoya imbere yuko witega urupfu kuko hari ibintu usanga bitoroshe none yaroyize nkubazi nk'umugabo ushobora kuba gusanga agukubita gusekagura ku bihome agutera ivyuma uyo muntu urumva ko ari wo kumanza kugumana nawe ariko sinizera ko bagukubita atampamvu hari abagabo bakubita abagore b'abatampamvu ndafise umugenzi yagize mariage afise inda ya 6 mois niho yahukana umugabo yamukubita ubwa munsi bava kugira mariage uramuti yatanguye kumukubita ataca muhoye gasanga umugabo anywa inzoga ntavyo yarazi biki misi sakama yabo agashika mukubita mushishura yihanganya amezi 6 yatahanye inda y'amezi 6 iwabo uyu munsi afise umwana akuze rero birashika ugasanga ari abantu b'intagondwa mu buzima ari abantu b'intagondwa badashoboka badafasha mu bisanzwe kozi no muri ico gerego umugabo agukubita bafise iyo ntumbero awe yaba afise target yiwe utazi nta kiba atantumbero rero gusa je sinumva yuko ari umugabo yokwako agakubita umugore wiwe atampamvu nimwe hari bafise impamvu zitandukanye koze uno musi w'umugabo watasha agahisa kunyuza mu rushirumo ikofi giza pe amubanza kuzungurika woca ukora iki agashaka nkubita ndacu nakote utazi kosa nari mu mukunzi agashaka gutwikanye n'ikigofi icambere nubazanganya amazi atuze umutima Imana ishimwe murafise indero ya kera bazanganya amazi umutima nuduge tension niduge ibindi no bimenya Nadio chukori ico gikora ni cobura ushobora gukora guhora no guhora n'igikorwa hanyuma munyu mugaheza ukamubarira ati none mutama nkubitiye iki byagenze gute byari biki urashobora gusanga n'insigura kubwiye usanga yumvikana ari wowe wabimuteye canke ari bya bindi nyene by'abashinga naye okay uno munsi abagabo arakano nabonye ngo umugabo ngo yashatse gukubita ngo ategerezwa gukubita ngo arakubaza ikintu wamwishura ngo ndavuga ukavuga uwahora ngo je niko mvugana n'ikiragi ngo bikarangira gukubise yashatse gukubita nyene nta muri cagohora ashaka gukora kuno muzaniye amazi kuyamuzaniye nabi yamuzaniye uko yahuriye muwa okay koze uno munsi wewe mu buzima bwawe bwa misi yose nikiye kintu ushira imbere Nadine we nawe nikiye kintu ushira imbere jewe nshira imbere Imana ibintu byose nkore Imana iri imbere mwisi naho mwisi havuye Imana fete havuye Imana yego iri mwije mugayiberaho si carimwe ikintu ushira imbere ndakunda kuririmba yego nivyo bintu atani isaha yohera ndi muhira nisa si ibintu ndinda kuyumvira n'isaha iyo uri muri douche bari muri douche hoho ngo ni stage mbafise Nadine nawe nike kintu ushira imbere ngaha muri ino si havuye mu Imana
Imana ntiyovamo. Imana basi muri ubu Imana- buzima muri ubu Imana buzima bwo irenga- kwisi basi. ego Ya. Ico shiri imbere ni inyungu z'umutima. Ikintu kinzanira inyungu y'umutima. Ico kintu aho rero ndashira bisaba imbere cane. kubitahuza Inyungu y'umutima ni ca kintu Mm, nshobora kubamwo canke nshobora gukora, ni hahantu nshobora kuja, mm, ca kintu nshobora gufungura, mm, ca kintu nshobora kujamwo mhm, gishobora kunzanira inyungu y'umutima. mm. Cari co cose ndagishira imbere. ushatse kuvuga iki ariko je nanje sindatahura neza uvuze inyungu Inyungu y'umutima y'umutima hari ibintu dukora ntibivemwo inyungu y'umutima wawe ngo uhembuke uryoherwe wishime. ni ukuvuga ikintu Yeah. cyose ko kunezereza wogikora Yego nogikora ku buryo numva bihuje n'umutima wanje ko ushobora kunezerwa Mm. nobikora. okay reka rero ndabasaba ikoze tugitangura ikiganiro Nadine yaririmbye uramufasha ririmba nawe Nadine agufasha ari bon sinzi ko tuzakuhuriza hamwe Mm. Nimuvuga indirimbo ntazi murabizi birashoboka. mwese muri abanyamasengesho maririmba akantu musanze nzimba mu indirimbo iraho yo yarayizi Ehe. nimugende nk'uko Bibereye abera kandi amajambo yanyu nawe y'ukuri ishari n'inzigo ntibibabemwo mugira urukundo mukundane muhesha ishimwe. iyo abaremye Hariho akandi gace kavuga ngo uri mana arabizi. uri mana mana hasi n'ababesi Wayejeje basi. igasi yavuze ndayihetse sinavuze muyede yose Mukama wanje. abakozi basenga Media TV aka karimbo baririmbye kari kuri YouTube channel ya Nadine Shimirimana bagenda bamukurikirane bakore subscribe kugira ngo ibikorwa byiwe barushe kubonwa n'abantu benshi bakore share kugira ngo ego nivyo koze sa ndasabye mu gishingo c'abakunzi basenga Media TV pasi ni buri nyuma y'ukwezi kumwe Nadine ndabisabye mu gishingo c'abakunzi basenga Media TV pasi nyuma y'ukwezi kumwe muduha indirimbo muri kumwe nimba izo biri ku ruhande rwa Nadine nimba izo biri ku ruhande kwakoze mubikora ariko inyuma y'ukwezi kumwe ngira zana imitari Mugabo bakunzi bacu nukuri twe turi hano nk'abanyabikorwa nk'abanyamirimo. Mugabe ibi bintu Aloyize nashobora kuduta muri Tanganyika. Si Tanganyika ndabataye. Nyuma y'ukwezi kumwe. Oya niyo bafise imitahe nejo byoshoboka. Ikintu gihari murazi ko ibi bintu bikorwa n'imitahe. Nejo byoshoboka n'uyu munsi ya Bremidi ngira ngo yazageze byoshoboka. Koze. Wowe urakenye. Aje munake niki. Munake niki. Munake mara mu mutima. Kuko Okay, wewe ntufise amafaranga. Amafaranga ubu nkubona ara mfise. Muri kaka bagarimo. Nadine wewe ntufise amafaranga. Bagenzi je no babwira ko ndayafise. Kubera ko kuba ndiko ndavuga byonyene. Nkaba naraye ndose akahase ko kurarira. Nibaza ko amafaranga ndayafise ikintu ntafise n'amahera. Okay, ikindi kigira kabiri koze. Yeah. Umugabo wawe n'umuntu mukundana cyane. Yeah. Umugabo wawe n'umuproducer. Muri studio ikomeye cyane nka Bantu Boy. Nubwo muvanga ukamubwira Nadine ati Nadine tugende umugabo wanje ari ku kazi. Ku buryo Bantu Boy ari yiwewe. Ahubwo nyene nani nje ndavyibuka we adukore iyo ndirimbo wetu. Erega studio si wiwe. Acha yidute. Studio si wiwe. Umukozi waho yashaka kutujenga. Studio si wiwe. Mugabo. Alezereka reka kunshuka. Siko gushuka. Gusa je ndisabiye mu gishingo cy'abakunzi basenga Media TV. Mudukorera indirimbo muri kumwe. Iyo ndirimbo tuyifeeling. Iyo ndirimbo tuyiryohererwa. Sajene mvumenga biko biraza. Kubivuga byonyene mvumenga biri hafi. Mubidukorere rero. Aho usanga Aloyize afise nk'imitasha kudute kutumenamwo video. Birashoboka vraiment ndetse na canke nukuri. Rega n'abantu bako baradukurikirana. Ikintu nzobafasha nzoboneka muri video yayo. Oh my god. Nagira mpaguruke mugabo ndubasha amavuta. Kubera ko
amafaranga murabizi mwese muranzi je ndakenye nta mafaranga nifitiye urakenye je nkenye amafaranga amahoro mu mutima no kuri ndayuzuranye pe ufite amahoro byose mugabo mu buryo amafaranga abantu bakunzi basenga Media TV nimureke no kuntamwo je ndakenye amafaranga kabisa n'uburi ku kazi ndakora ariko mumenye koze ntiwagakoze kano kazi reka twizere ko bizogenda neza Aloys. Okay, reka twizere ko bizogenda neza muzi bidukorere koze abakunzi bacu badusengere Imana ibidushigikire banadushigikire kandi mugabo murazi ko bisaba amahera n'amafaranga abantu bafite imitima myiza bafite inzege man abantu baduje amafaranga ku buryo kabisa bafite amafaranga kandi banabakunda kandi amwo twiyumvira ko n'ukuri igikorwa c'Imana cyo haguruka mu buryo bw'igitangaza kandi mukabishima na Chimamanda Moses kwanza bahere abarungikire nka $100 yadushigikire n'ukuri nimba byose Chimamanda Moses abarungikire nka no yatora no kugira ngo no yareka rero wibaza nakoze ndazi yato rega Chimamanda Moses na mutima mu office no yanga nisundi yagenze gute rega ntabana umurimo w'Imana nayo bazanywe na satani nkabona ni satana yazanye nka no yatora kubera Imana yashobora kumukoresha kugira ngo jewe mbeho satani kandi ubu ndakubaze notora nobona amafaranga mwibarabara dufate ko ari ibintu nyine bitabaho donc kenshi bakunda kuvuga ngo nivyo abadayimoni duhure ni valise ndabe muri yo valise nsangira imwe $1 nce ndeka kwitara ngo n'abadayimoni acha weye Nadine ntavyumva neza byumva gusa wokibanza kayatanga mu icicumi uyu mudame ni hatanga ubanza ugatanga mu icicumi utarayasuzuma neza ikibazo cyo kuyasuzuma ciki Imana iguhaye ntwimara mad abantu barabakera basi Nadine we nayo wotwara byovana ariko n'ingene uyatora oya ntavyo uyatwara wowe uyatwara nitwo harira utayivye ariko byovana n'ingene uyatoye utayivye utayivye Jesus Christ reka okay akoze imbere ko tuheza kino kiganiro andikira message umugabo wawe murungikire message ndadazura bakino kiganiro gira ijambo rimwe mubarira Paul mama ntari ku murongo uri umubwiri message mu kiganiro ndamubwira ijambo mugakoze wengira kugira urafise urukundo rwinshi mu rugo kumenga ufise urukundo rwinshi gose Nadine we ntagufise gwishi atarishura oya nacu je ndarufise kandi mudame na mbona umenga ateretse mu rukundo donc ntihahagaze ntihahonyora ntiharyamye reka ndamwishurire yagiye hakwiriye kuba arankuyemo hamare umukunzi wanje umutware utari umutwaro warakoze kumitamu mu bakobwa benshi Imana ikutsigame nanje nzigame urambe ndambe turambane muri yasi yacu muri ryacu Nadine ngo nyata muri make ndi umutware wanje yego ndamukunda na barabizi okay hano hantu rero ndakine nze kubona ndakeneye kuza kubona message y'umugabo wawe nawe kubishire ngaje muri commentaire ego ndaza kumo ego aze kwishura sawa Nadine nawe murungikire message umufasha wawe amen Imana ishimwe mukunzi wanje mugabo mwiza umutware untwara ndagukeje dabo kuba warangiza umugore wawe Imana yarakoze kukumpa kandi nibaza ko ndacari inyuma yawe uvyumva aho uri ko nkiri inyuma yawe ikindi nibaza ko amafaranga amagara meza icubahiro kwizegwa kubahwa bitahi wawe mutware mwiza merci
hano rero abakobwa badafise abagabo uno munsi barapfuye oya gusa mutubabarire abantu yego yego kandi bandika ibyo bashaka byose nta kibazo yego murakoze koze mwese ndabakunda reka rero nafasha akanya ndabashimire n'abakunzi basenga Media TV barabakunda mu bimenye ubundi mba ndahari ku bwabo nabo atari bo twebwe ntacyo twa turi ngaha dukora kandi nabo nyine atari abakunzi bacu muri rusange n'abakunzi banyu namwe ntimoza ngaho imbere ya kamera ngo muvuge ibintu niyo mpamvu nabo nyine ndazi ko babakunda kubera ko barinze bafata umwanya bakabakurikirana ni ibintu by'agaciro cyane reka rero twese hamwe tubashimire ego hama bakunzi basenga Media TV ukimara guheza kuraba kino kiganiro hindura gato muri YouTube yawe wandike Nadine Nshimirimana uraza gusanga afite indirimbo nzimeze neza cyane ukore subscribe uzomufashije cyane uvuye kwa Nadine Nshimirimana ucu usimba kandi gato kuri wa muntu wanyu Daniela Koze afite nawe YouTube channel ibeze neza iriko indirimbo nziza cyane musanze mukurikirana ntako atagira kugira ngo abanezereze nawe nyene kandi mu mukore subscribe naho musanze mumukunda na nyene mu partage kugira ngo nabandi bakunzi be bose biyongere muri rusangi kugira ngo tubandanye twubaka umuryango wagutse tubandanye buri muntu wese yaba Nadine yabakoze bagira umuryango munini wagutse kugira ngo ibikorwa byabo kandi bitera imbere rero je ku bwanje ndabashimiye Imana ibahezagire ndabakunda cyane